Ingingo ya gatanu, uwo wese afise canke aba mwitongo ritari iryo mu bisagara risanzwe riri kwibarabara rigenewe bose ategerezwa kugira isuku ry'iryo barabara ku ruhande rwose rw'itongo ryiwe, atabigize ahanishwa ihadabu ry'amafaranga y'amarundi 5,000. Ingingo ya gatandatu, umuntu wese afise canke aba mu nzu canke mwitongo ritubatse biri mu gisagara canke mu bigwati maze bikaba bihana urubibe ribarabara rigenewe bose, asabwa gukorera neza mu buryo bwa kijambere ikibanza kiri hagati y'ibarabara n'iyo nyubakwa canke itongo. Acibwa ihadabu riri hagati y'300 n'500 uyo wese aciye kubiri n'agace ka mbere k'ingingo ivuzwe aho hejuru. Twe twarifashe nka nkama, mbere twe twanabitangiye taramasohoka ko twari twitabye akamo k'umukuru w'igihugu yari yateye abenegihugu bose ko kuba heza, gukorera heza, kuko birafite isano n'amagara meza n'umwimbu umuntu ashobora kugira, kuko ukoreye ahantu hatameze neza amagara hamera neza amanuka. Aha rero twe nyene twaciye tubikora, twaciye twihutira ibikorwa tugira ngo ahamere neza. Inzu yari ishaje rwose, murazi ko hajya imbere hahora hateka amazi menshi rwose ku buryo no kwinjira ngaha byagorana. Rero twaciye duhera tururya muserege, amazi arashobora gutembera. Aha rero ubu naho tugeze ko tugomba gushira tugasasa udutafari twiza hajya imbere kugira ngo hase neza, hase n'irya banki ubona twegeranye ya bankobu. Hanyuma ibindi twakoze n'ibyo gusiga impome, turakosora hari harameze nabi harasambutse. Hanyuma twarasigarije gusiga amarangi hejuru, amabati turahindura, ayandi turayasiga asa neza. Impome twarazisize nubwo bitarahera, twarateye n'amashurwe. Hanyuma twari dufite ikibazo cyane cy'impapuro. Aha muri minisiteri dukoresha impapuro nyinshi rwose. Impapuro rero zarabura zija bakazitabura bakazirunda ahantu ugasanga husuje ibipapuro. Rero twaciye twubaka akantu kazo baraziturira incinerateur. Ubu rero nta kibazo cy'impapuro zosubira kugira. Hanyuma n'umunyota uzoba uvuyemwo uzoja tutabiza amashurwe twateye. Nibaza ko mu minsi mikeyi ibikorwa ntibirahera kuko ni byinshi rwose. Nibaza ko mu minsi mikeyi hazoba hasa neza rwose, ari nyubakwa nyene isa neza. Kuva aho Sebarundi atereye akamo abanyagisagara bafise impango ku mabarabara cane makuru yuko buhashariza mu gushira amapave ndetse amashugwe, natwe twaciye tumaze kumva ukamuka Sebarundi twaciye tuja ku kivi kugira duhimirize abenegihugu, ndetse biriko birakogwa ku rugero rushimishije nga muri zone iwacu. Ngira ngo aho mwagerageje guca mwabonye nk'ibarabara ryitiriwe Mwezi Gisabo na RN1 baramaze gushika nko ku bice 60% bakora ico gikorwa, kandi biriko biragenda neza. Kandi natwe ntiduhengeshanya kuguma duhimiriza kugira ngo ico gikorwa kigende neza, ariko hari n'abandi mbona bariko barica amatwi. Rero nabo tubasaba yuko ako kamo kumva kugira dushike ku mbono kazoza, kuko ntidushobora gushika ku mbono kazoza mu gihe tutaba ahantu hasukuye, kuko ntiwogira urupangu kuko nk'abantu bari kwajya amabarabara makuru tubaravye nka Mwezi Gisabo n'abantu bafise amaparcelle manini kandi baterezwa gushariza, kuko urazi ko ari barabara ricako abubahwa mu gihugu, abavyeyi bacu guhera kuri Sebarundi n'abandi bubahwa, hatezwa kuguma hateguye neza. Iyo ngingo y'isuku n'isukura twayifashe nka nkama, mbere tweho turi no urugamba rukomeye cyane rwo kwitabira akamo ka nyine icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, yuko umwe wese yosukura ahabaye
n'ahakorera. Rero ni muri iyo ntumbero mubona ko turi ku kivi, na cane cane twahereye kuri iri barabara ryitiriwe Melchior Ndadaye. Isuku tukaba turirembeje, amakanevu ariko arasukurwa uko bikwiriye, na cane cane twafashe amabarabara ubwa mbere ahita makuru makuru. Turafise ibarabara rya Buconyori n'iri barabara ryitiriwe Melchior Ndadaye, ariko ayandi mabarabara yose suko twicaye tuko turahimiriza cane kugira ngo ako kamo tukitabe neza mu buryo buboneka. Iryo tegeko aho rigiriyeho gisuku n'isukura, turavye muri zone yacu ya Ngagara twokwiha nk'ibice 75 kwijana dufatiye ku bikorwa turimwo. N'ingene tuko turahimiriza cane uko bikwiye nuko bibereye. Namwebwe sagaseseshwa rumuri murabibona ko turi ku kivi, kandi mwadusanze ku kivi turi kumwe n'abenegihugu bariko barasukura imifurege n'aya mabarabara. Abenegihugu bafise inyubakwa zegereye amabarabara makuru makuru bo mu gisagara ca Bujumbura, imbonesha kure y'igihugu yasanze ku kivi bafashe iya mbere mu gushira mu ngiro isuku n'isukura. Barashima iyo ngingo kuko yaje hageze na karengo igisagara cabuzwa kwama gisukuye kuko ari nawo mutima w'igihugu. Iyo ngingo umusango twayakiriye neza y'isuku n'isukura, kuko twese iyo turiko turaca ahantu hasukuye biratunezereza. Ubusanzwe twese bibaye ngombwa kiretse twara umukiriye tuzi ko tumushikanira ahantu tumworurukiriza igihe aba yiyambariye nk'akarato gasa nka neza aba yagahanaguye, cankwe ari nk'agasupuresi aba yakogeje, bigasaba ko ahagarara ahantu heza atavyondo bitegeza kumutarukirako. Ni ukuvuga rero kiretse n'ivyo ntibibakwa kuri ivyo gusa, no ku mubiri wacu birakenerwa iyo bibaye ngombwa. Kandi natwebwe iyo dutwaye umukiriye dusa neza cankwe duhagarara ahantu heza biratunezereza cane. Iyo duca ahantu hari barabara ryiza biratunezereza cane, ku mpamvu z'uko atavyondo tugenda turajabagurika. Twaryakiriye neza cyane, ushima twaryakiriye neza cyane. Benshi baratanguye no kurishira mu ngiro. Yaba tutaryakiriye rero nta bantu baba bariko bararishira mu ngiro. Ndibaza nubwo baba bariko barashira mu ngiro baba bariko bagenda buke cyane. Rero kuba twaryakiriye neza nuko benshi bariko bararikurikiza. Twebwe itegeko twaryakiriye neza cyane, riradushimisha kuko rituzanira n'akamaro kanini cyane. Ko murabibona namwebwe ko ahantu hashajije hasa neza cyane, none rero tuvyakira neza gose. Kugira isuku no gushariza aho tubaye canke dukorera imirimo itandukanye bifise akarusho ku bantu benshi, kuko hari abaharonkera akazi, gutyo wa mufuko ukaronka amafaranga n'umunwa ukaronka ico ufungura. Ivyo bigatuma n'igisagara gisa neza kurusha. Nanje nk'umufundi akarusho ndabikuramwo, ku mufuko ndaronka agafaranga, nkaronka nanje n'ukungene ngenda nkora ibindi bikorwa bitandukanye, nkoresha mpemba abakozi baba bariko barakora mu gihe nanje mba nakoze kano kazi. Akarusho ni kanini cyane kuko ubwa mbere aha hantu murabona n'ahantu hari hasanzwe hari ishamba. Uno musi ibishamba bice bihava, imibu ikagabanuka. Kuri twebwe tubona akamaro, ahantu hasa neza, harashajije, kandi igisagara gica gisukurwa bikamera neza cyane. Cyane cyambere kiga kabiri nuko mu kamaro tubona ngaha nuko igisagara kibaye ciza, amashamba kahava, imibu ikagabanuka, n'ingwara ziragabanuka, umwene gihugu agaca abaho neza atagwaragurika kubera za ngwara zaterwa n'isuku rike. Amahirwe turonka nuko iyo mifurege iyo bayikoze ikamera neza, amwene gihugu ntagwaragurika, malaria iragabanuka, ibindi migera y'ingwara isanzwe ikagabanuka, amakorera n'ibindi ngwara z'ivyaduka zikagabanuka, kugira ngo natwe umwene gihugu muto yoroherwe. Mu mwuga wo kunyonga amakinga, iyo ivy'isuku n'isukura akarusho tubibonamwo, ubwa mbere dukunda kuharonka abakiriya. Ico ni cambere, kuko niyo atubwiye ahantu tumushikana biratunezereza. Ikigira kabiri nuko iyo azi yuko tuza kumushikana nk'ahantu hatamworohereza kuca ahaca n'ibirato, aca yemera gufata akarindira nka bisi cyangwa akarindira nk'imoto,
iyo ikimutana nko mwibarabara riramvuye ariko rero iyo bibaye ngombwa akabazi ko tuca ahantu heza hasukuye niko karusho kuko aca ahantu avuga ati ncana ngaha ndashika kandi amuza kunyumviriza hose n'ahantu heza. Nubwo kugira isuku bifise akarusho kanini, intambamyi zo ntizibuze. Izo ntambamyi zikaba zigaragaza cyane ku bantu bariko bakwega ibirenge mu gushira mu ngiro iryo tegeko, kubera ko bashobora gufatwa n'ingwara zituruka ku isuku rike, gutyo bigatuma banduza abandi. Intambamyi dushobora kubibonamwo nuko nk'abantu batariko barashira mu ngiro iri tegeko aribo tuzoca dusanga mu nyuma bariko za ngwara turiko turirinda ziriko ziza ziturutse kuri bo, tugaca dusanga na twebwe twagiye gukurikiza rya tegeko biriko biradushikira, kandi mu gihe twari kuba twabikoze twese izo ngorane ntizodushikiriye. Iyi programa bafashe ije programa birasaba umwanya munini gose kugira ngo amafaranga aboneke ategekanywe imbere yuko ashobora kuboneka, hama niyo hageze ko aboneka ni bifata umwanya muremure, ari ibikorwa byihuta nk'uko rero hasanga bigoye. Mugabo muri bije bari baduhaye hariyo yarimwo mugabo kubera ibikorwa byihuta bihiye guca mu masoko usanga bifata umwanya muremure, ariko twaravuganye nabo dukorana hano turababwire twokora hanyuma tubikora ku two twari dufite ngaha kugira ngo ibikorwa bitangure, kuko iyo turindira ko bije y'umwaka izoja mu ngiro byari gufata umwanya muremure rwose, kandi kuri uyu yamaze kubivumera ati sukura aho mukorera hamere neza hase neza. Igisagara ca Bujumbura kibwirizwa kuba icitegererezo c'igihugu mu gufata iya mbere mu gushira mu ngiro ivy'isuku n'isukura. Ari naco gituma abajejwe intwaro basaba abantu bafise inyubakwa ziri ku mabarabara gushira mu ngiro ivyo gusukura aho babaye canke bakorera, nari igihe hasanzwe hatekanijwe n'ibihano kuri uwo muntu wese atazoshira mu ngiro iryo tegeko mu kiringo catanzwe na leta. Kama twobatera je nibaza yuko nuko niyumvira ibiri imbere y'umuntu babiri n'imbere y'uwundi. No kuvuga umwe iyo agize isuku hanyuma uwundi nawe ntarigire, no kuvuga ko nta kamaro biba bimaze. Iciza nuko umubanyi atewe n'ingwara na jewe iyo ngwara ibishikiriye. No kuvuga yuko bahajya bakunda kuvuga ngo umubanyi niwe muryango, tuba tubaye nk'umuryango umwe. Mbere nkajewe nkaho mbona keshi nkaho nkunze guca mw'iyi minsi nko mu Buterere n'ahandi, mbona nta hantu henshi ngira mw'iyi minsi tugiye guca hari ivyondo, ndabona ko bariko barasukura cyane. Imisi nk'umuntu azohaca bizomutangaza hakamera nk'uko benshi ntibanahamenye. Akama twotera abene gihugu bwa mbere nuko boraba akarorero ku hantu hamaze gutegwa, bamaze kubona ingene hashajije bagafata ingingo nkama bati nubwo biruko ntihabe ku mabarabara gusa, no mu ngo iwabo mu ngo iwacu tukahasukura hagasa neza, ahari amashamba tukahakura, ahari ibinogo tukahazibira, nuko tugatera igazo canke tugashiraho amapave hagasa neza, umuntu wese akareka kugira isuku kwibarabara gusa, nkumbure tukagira n'isuku naho tubaye ibintu bikagenda neza cyane. Akandi kambo kagira kabiri nuko umwene gihugu wese yofata nkama ikintu cerekeye gushariza igisagara, agatera amashurwe canke igazo ahantu asanzwe akorera, namba ari ku kazi ahakorera utwiwe two kwisununura canke ahasanzwe arangurira imirimo n'abatwara akababwiriza kugira ngo basukure. Ukuvuga ngo isuku tugomba kuvuga sirije gutera igazo gusa. Nagomba nongere mvuge ko umwene gihugu wese agomba gushika mu mbono kazoza 2040-2060 yategezwa gufata nkama ikintu cerekeye isuku, kugira ngo tuze dushikeyo turi abantu beza bashajije, tukiga kuba ahantu heza kandi dusanzwe twambarana neza, dusa neza dushajije kabisa. Umukenyezi atagira isuku mu rugo rwiwe urumva biramugoye, ni nkuko adashobora no kurondera yibaza ati umugabo ahavazana, kumbure z'umugabo arapfa canke akamugara, ivyo byose birajana, kuko natwe turabafise dusiga muhira bamugaye tukemera tukaza gupampana. Byiza rero yoza gupampana kugira ngo amenyere ubwo buzima. Kamo twotera nuko abantu bafise impangu zegereye ku mabarabara boshira mu ngiro itegeko bahawe kugira ngo tuzitire tutaronerwa kuri za ngwara ziva ku isuku rike, kugira ngo tugire isuku ryaho tubaye kandi tugire n'igisagara gisukuye.
akamo twotera batarashira mu ngiro iryo tegeko ry'isuku n'isukura twabahimiriza cyane bakarishimikirako cyane kuko hari kiringo twahawe na cyane tufatiye muri zone yacu ya Ngagara dutera kamo abatariko baritabira bino bikorwa by'isuku n'isukura kuko nivyamara guhera tukabona yuko dushitse ku bice 99% abazoba barakweze amaguru hazojamwo n'ibihano bitegekanijwe kandi tuzofata cyane nkama ivyo bihano. Rero twabahimirizana cyane murazi yuko mfatiye muri komine yacu ya Ntahangwa nitwagiye inyuma yuko korera irikira bica bigacika no muri zone yacu ya Ngagara naho twafashe ingamba zikomeye ataka nimwe turaronka ya korera ariko iyi komine turimwo hariho amazone amwe abantu bakorera bariko baraboneka cyane ku bwishi. Rero twabahimiriza yuko ubutagize isuku n'isukura ahabaye cankwe ahagendera baca bafatwa n'ingwara zitandukanye na cyane ingwara zifatiye ku isuku rike, ingwara zifatiye ku rukoba. Ivyo byose kugira ngo tubigwanye twogira isuku n'isukura aho tubaye naho dukorera naho duca hose. Icambere nibaza yuko amategeko y'isuku n'isukura arahari, nagomba nsaba abubahwa basanzwe barongoye ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo ibidukikije kuko ajya amategeko yose tugenderako niyo ava kandi amategeko asanzwe ahari yaciye ndetse no mu nama nshinga amateka. Ayo mategeko rero nuko yuva mu kabati akaja kumugaragara kugira umwene gihugu ayamenye kugira ngo n'abatwari bayamenye hama babone kuyubahiriza kuko harabe n'igihugu benshi bataramenya ikizira abawunye ikibanza kigaragara acabona kumenga cagenewe gushiramo umucafu. Abo rero urumva niyo bariko baradusubiza inyuma batuma tuba ahantu hacafuye kuko muri zone yari yose muri quartier yari yose hariho societe ijejwe gutora umucafu igiranira amasezerano n'umwene igihugu hama igatora umucafu ikawegeranya ikawujana mu kibanza cagenewe naco kiri muri zone ya Buterere kuko aya masosiyete yose akorera muri zone ndetse no mu komine yose asanzwe afite amasezerano na komine Ntahangwa. Natwe tuba tujejwe kubikurikirana tukaraba yuko vyavuye kuri societe cyangwa vyavuye ku mwene gihugu kuko hari benshi batagira amasezerano ugaca usanga bariko bavugana n'abantu bavyikorera ku mutwe. Abo nabo nta handi babijana muri za nzuzi Ntahangwa ahantu babona hari bibanza vya leta vyagiye birasigara bitubatsemwo niho bata iyo micafu. Abo rero bariko baradusubiza inyuma cyane mbonegweho akaryo ko kubasaba yuko iyo ngendo igayitse buyagarika kuko vuba cyane turatangura gufata ingingo mu guhana abantu bariko barica amatwi cyangwa bariko bakora ibintu bitabereye batwamiza mu ngorane kandi urazi ko hari ingwara z'ivyaduka ziva ku isuku rike. Urumva abantu baza barata imicafu aho babonye abo bantu urumva bariko baradusubiza inyuma cyane. Nubasaba rero guhindura ingendo kugira nabo bisunge amategeko. Kugira ngo nta kamonotera gasoma ko umukuru w'igihugu yateye ahubwo isho no bavuga ngira ngo nabo nibitabire ufata ya mbere bagerageze muri wese akora ibyo ashoboye kugira ngo hase neza burya gukorera ahantu hasa neza nawe mu mupira yumva umerewe neza kandi n'uhaciye aravuga ati abo bantu bakorera ahantu hameze neza. Ari nk'iminisiteri yoyo ari irembo ry'igihugu abanyamahanga bose bacako baza kuraba ni byiza yuko haba hasa neza hameze neza ku buryo bagenda bafise isura nziza y'igihugu kuko ni isura muri by'imigenderanire n'amakungu bifise ikibanza gikomeye cyane l'image ni ikintu gikomeye cyane muri diplomasi. Isuku rero ni karahara mu Ruganda ntibacura kugira isuku ryaho tubaye canke dukorera gusa ntibikwiye ahubwo twitwararike n'isuku ryo ku mubiri wacu kuko isuku ni kimwe mu vyerekana igihugu cifashe canke igihugu giteye imbere nkuko biri mu mbono kazoza y'u Burundi.